neza ndagihunga. Ico kimenyi ntikiboneshwa amaso y'umubiri, ariko ico nokubwira icyiyumviro cyose uzokumva mu mutima kinyuranye n'ivy'Imana ishaka kizoba ico kimenyi, kandi icyiyumviro cyose uzokumva mu mutima wawe kikosha gukora inabi yariyo yose kizoba ari ico kimenyi. Kandi n'umuntu wari we wese azokosha ibintu bisa n'ivyo tumaze kuvuga azoba ari intumwa y'ico kimenyi. Ico kimenyi kizokosha kugarariza uwakuremye kuko naco camugararije. Ico kimenyi kizokosha kuzimanganya ubuzima bw'umuntu kandi utashobora kubumusubiza. Ico kimenyi kizokosha gusesa amaraso y'umuntu kandi atayo wamubuganijemo. Uriya nkira uhungire kwa Yesu. Marayika chikimenyi chagararije umuremyi. Yo ngaho chaki marayika chikimenyi chagararije umuremyi. Yo tebuka duhungi ico kimenyi ubuhungiro ni kwa Yesu. Ico kimenyi ubuhungiro ni kwa Yesu. Ico kimenyi kizokubohera mu vyaha kikubesha ngo nukwinezereza. Ico kimenyi kizokugemurira agakemanyi k'ubushakanyi kandi ari ubwo kugutwara agatwe. Ivyo vyose nivyo kubuza ubugingo budashira. Ivyo vyose nivyo kubuza ubugingo budashira. Uriya nkira uhungire kwa Yesu. Yo ngaho chati marayika chikimenyi chagararije umuremyi. Yo ngaho chati marayika chikimenyi chagararije umuremyi. Yo tebuka duhungi ico kimenyi ubuhungiro ni kwa Yesu. Yo tebuka duhungi ico kimenyi ubuhungiro ni kwa Yesu. Ico kimenyi kizokosha kugirira abandi ivyo utifuza ko nawe bo kugirira. Ico kimenyi kizokosha kurondera amaronko kandi urinze kubangamira abandi. Ico kimenyi kizokosha kwambika abandi bara mu kubaremeka ivyo batazi. Ivyo vyose nivyo kubuza ubugingo budashira. Ivyo vyose nivyo kubuza ubugingo budashira. Uriya nkira uhungire kwa Yesu. Yo ngaho chati marayika chikimenyi chagararije umuremyi. Chati marayika chikimenyi chagararije umuremyi. Yo tebuka duhungi ico kimenyi ubuhungiro ni kwa Yesu. Yo tebuka duhungi ico kimenyi